Hello my beautiful people, ndabana mukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV. Kwino nshuro nimbonye ibiganiro byanje bangukande subscribe. N'umunsi ndi kumudandaza asanzwe adandaza akabenzi. Shaka tuganire na bakora inyama ziri soft. Ndakubwira ati nimba uri Nyanza. Uri Nyanza kuri centre Nyanza, zone Nyanza. Araza kuduha address mpejeje kudi mucopo rero. Mucopo w'akabenzi ni hatari. Brother ni mpore nyakubaho. Kubera kuturaba hano batakumenya akazina bashobora kumenya mwitwa bande. Je nitwa Nyabenda Marte. Nyabenda Marte. Nkaba mvuka mu ntara ya Cibitoki. Ya kano kazi ko kudandaza akabenzi. Aho bita mu Gasenyi. Kano kazi ko kudandaza akabenzi wagatanguye ryari? Aka kazi ko kudandaza akabenzi ndagatanguye araciye nk'ikiringo cy'imyaka nk'ibiri ndiko ndagakora. Nize ntambamye ukunze guhura nazo muri kano kazi? Mu ntambamye nkunze guhura nazo mwaka kazi kanje k'akabenzi. Keshi na keshi nk'intambamye novuga ko mpura nazo. Novuga ko nohura nazo nk'ibintu bijanye nuko noba mbura hamwe aho ndazigurira. Ego. Nayo bundiho mugategura ndagategura neza cyane gose. Ugaragaje kuraba ibintu tuba tubimenyereye muri style y'akabenzi ho iba itifuru. Aho manza kuzicisha mu ifuru. Ya, iyi ni ifuru. Wavyimviriye gute kucugira system hano mu karere ntabyo narimenyereye cyane? Ariko wavyimviriye gute kubizana wewe? Ibi mukuvyumvira cyane kubizana ngaha mu ntuzenya muri zone Nyanza rake. Zone Nyanza. Niko je nahoze nkorera mu Bugande. Ego. Maze gukorera mu Bugande niho nagumye shakisha ndatembera ngaha mu gisagara Nyanza. Ndaraba ingene bagenda barategura akabenzi ikintu bijanye n'ingurube ukuntu bagaburira abantu ndaraba mbona babahereza donc inyama zitahiye. Ego. Maze kubona ko batanga inyama zidahiye z'akabenzi no naciye mfata umugambi wo kubona kuyumvira kurondera ikibanza aho bita ku Ngoro. Nshanzana uyu mugambi wo kubona banza gutegura inyama bita akabenzi hama nkayicisha mu ifuru nkayikura mu ifuru ndayizana kuri pano ndayikaranga shiramo ibitunguru bya onyo n'amagi na limawa kandi akabenzi gaca kagenda gahiye neza cyane. Kuri kukubona ku nshuro ya mbere address yawe neza yo gusanga he? Address yanje neza aho bonsanga aha ndibaza sindamenye cyane bahita ku Ngoro impande y'ishuri yawe. Impande y'ishuri ya Kofe ni Lycée Technique aho home school. Lycée Technique aho home school. Hano ndondere. Gute kubakiriya bawe? Eske ugerageje kuraba uraronka abakiriya ku bwinshi? Bo mu bisanzwe kuva maze kubitangira iyi business haciye iminsi 2 yonyene. Ego. Muga ndiko ndaraba mu iminsi 2 ndabona ko abakiriya banje bazotinda bakamenyera. Ego. Nabona mu nyuma ari bamenyera akazi kazogenda neza. Ugerageje kubiraba novuga ko abandi bafise kundi bazitegura nawe ufise uko zitegura. Ubona bazifungura bashikiriza iki? Je mu bazifungura abantu bose maze kugaburira kuva ntangira umunsi wejo abakira ko barafungura nta mukira no muri karidoga ahubwo bavuga ati wari waratevye. Ego. Reka tumene nkabarangiza nakaye kamoto rugwaruka ruri kutura muri kano kanya. Impanuro ba ugwaruka je nk'impanuro je nobaha nka bamwe basanzwe nk'abatari kwishuri nk'ababa bitwa ko arabandi bantu baba bari nko mwibarabara canke baba basanzwe nk'abafise imitahe bakanka gukora nkoba yifuza kuba yo kwemera kwiga umwuga ujanye n'ivya kuzine karibu yoza kanyegera nkamwigisha kandi nawe ucumwigisha. Noca ndamwigisha. Dufatire kuraha harabo maze kwigisha ibijanye no byo guteka? Mbo mu bisanzwe harabo maze kwigisha mugo maze kwigisha n'umuhungu umwe bamwita Eric. Ego. Uwo muhungu rero yarahoze akorera aho ku Muyange yakora ibintu bijanye n'imicopo akora aho bita kwa Simoni Muyange. Ego. Mugabo ubu byaranse yaratembeye yarasubira i Bujumbura. Ego. Niwe muntu maze kwigisha umwe. Hama reka tumere nk'abagenda kurangiza ariko tutararangiza. Ego. Ndifuza ku munsi wejo nzoze gufungura hano. Mbe umuntu ashaka gufungura udandaza gute? Ibiciro je ndandaza. Inyama yaha mu ifuru bita akabenzi. Ego. Ndayidandaza mu 500. Ego. Nkashiramwo nkayikaranga, nkashiramo igitunguru, nkashiramo amagi, nkashiramo limawa, ndetse n'ipipiri wikeneye ndariguha. Hama ugaca ufungura neza mu kirundi cumvikana n'amazi gukaraba byose kira kitu bukeneye cyangwa akoresha ifurusheti. Byose biba bihari. Murakoze cyane.